Umunsi mukuru wo kuzirikana gukunda no gukundisha igihugu uhimbazwa kuwa munani ruheshi uhurira no kwibuka uwahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza washinzwe n'ibwirizwa ryo kuwa 10 Ntwarante mu mwaka wa 2020 ari naho yagenwa kuba imboneza nkuru mu kuzirikana gukunda no gukundisha igihugu. Basiguye ko bamwambitse ico kidari citeka mu ntumbero yo kwemeza ishaka ryiwe mu kwitangira igihugu ku buryo budasanzwe, guharanira ukwishira no kwizana vy'igihugu, gukangurira abarundi kukizirikana ashingiye ku Mana rugira vyose no kukaranga ka basokuru ko gukunda igihugu. Naho biruko mu ntango uwo munsi mukuru vyari biteganije kuzohora himbazwa muri Mukakaro. Muti none waje kuwa munani ruheshi gute? Vyose vyahindutse inyuma y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Ingingo ya 4 bwizwa riushinga yatomora ko ibirori bizohora biba muri Mukakaro bihagarariwe n'imboneza nkuru mu kuzirikana gukunda no gukundisha igihugu. Petero Nkurunziza amaze gushengera vyabaye ngombwa ko iryo bwizwa rihinyanyugwa. Iryo kuwa 4 ruheshi umwaka wa 2021 ryaciye rihindura iyo ngingo, ryashinze ko uwo munsi uzohora himbazwa kuwa munani ruheshi ari naryo genekerezo yapfiriye ko ibirori bigahagarirwa n'umukuru w'igihugu. None Petero Nkurunziza yarinde? Ngibi bimwe mu byo mwomenya kuri we no ku ntwaro yiwe. Petero Nkurunziza yavukiye Ibuye Ingozi muri Kigarama mwaka wa 1964. Yari afise urupapuro rw'umutsindo rwa kaminuza mu gisata cyo kwinonora imitsi yaronkeye muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa 1991. Kuva mu mwaka wa 1992 gushika mu mwaka wa 1994 yakora muri iyo kaminuza nk'umwigisha w'umwunganizi. Mu mwaka wa 1995 yarahatswe kugandagurwa aca yinjira umuhari wagwanya leta. Mu mwaka wa 2004 umuhari CNDD-FDD yararimwo mbere yanarongoye waremerewe kuba umugambwe. Ni nyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara yatewe ku mukono muri Munyonyo umwaka wa 2003. Mu matora y'umwaka wa 2005 Petero Nkurunziza yaratowe n'abashinga amateka kuba umukuru w'igihugu aca atangura amabanga kuwa 2026 Myandagaro. Yatwaye igihugu gushika mu mwaka wa 2020. Muri ico kiringo hari ivyo yashitseko mu gisata cy'amagara y'abantu. Niwe yatanguje umugambi wo kuvura ku buntu abana bari munsi y'imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bibaruka. Mu gisata c'indero turamenyesheje ko kuva muri uku kwezi kw'icenda abana bose mu mashuri y'intango batazosubira gutanga amafaranga y'ishure bahora batanga kugira turemerere abavyeyi. Eka n'amashuri atari make yarubatswe. Mu bijanye n'inyubako rusange nyene amabarabara mwamwe yasizwe ikaburimbi. Mu burimyi yarashizeho umugambi wo gutera ivyamwa harimo n'amavoka. Gushika ubu harayo bamwitiriye. Mu nkino yaratanguje ishure ry'inkino Académie Le Messager n'ibibuga bitari bike birubakwa. Mu bijanye no kwemera ku ntwaro yiwe niho hatangwe gutunganywa amasengesho mpuzamadini. Hari n'abarundi bamwibukira ku ngingo zimwe zimwe yafata mu bihe bigoye byaba bihanze igihugu. Ni nkiyo mu mwaka wa 2017 yakura amakori n'amatagisi mu kiringo c'amezi 3 ku bifungurwa biva hanze n'ivyimburwa mu gihugu. Hari habaye iduga ry'ibiciro ku masoko. Ariko rero mu mwaka wa 2015 ibijanye na politike imibano n'imigendanire vyarahungabanye. Intureka zifatiye ku myiyerekano kwiyamiriza ikiringo ciwe ca gatatu bavuga ko kinyuranye n'amategeko hamwe no gushaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe zatumye abarundi bahasiga ubuzima abandi bahunga igihugu. Umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda waciye utosekara. Amakungu yaciye hagarika imfashanyo ya leta. Uburundi bwaciye butangura kwibako mu kurangura imigambi imwe harimo gutunganya amatora. Abarongoye igihugu bemeza ko ivyabaye mu mwaka wa 2015 vyagize ingaruka mbi ku buzima bw'igihugu gushika uno munsi. Petero Nkurunziza yasozereye urugendo rw'ubuzima bwiwe kuwa munani ruheshi umwaka wa 2020 ahitanywe no guhagarara k'umutima nk'uko leta yabitangaje.